turashaka kumenya twabonye benshi bariko barashira ku mbuga bati kuva aho vyakabereye tugiye twabona uzoza apinza Pastor Chris Ndikumana. Oya nibisa. Gerageje kuraba. Oya nibisa. Uyu numwe nibisa kuko urumva nta bantu baza gupinzanya mu vy'Imana. Ko buri muntu wese bafise amavuta yiwe. Sivyo buri muntu wese abafise ingabire yiwe. Uzanye ibintu byo gupinzanya mu vy'Imana n'uburi kurakurikiza mission Imana muhamagaro uba ubufise. Ni ibintu byo kwishimira. Ayo turonse abashitsi bafise ingabire ibafise hama bagaca baza no kuza kuyikoresha mu kubohora kuko ndetse gukubesha nawe uraboshwe. Iri kirakora urabona na sound hari. Abantu bazi bino bikoresho agaciro kavyo. Urabona ko ini sound ni very sound uko mubibona urabona iyi kamyo yose yuzuye imizigo gusa. Urabona ino podium. Nawe ngira ibintu byose baza kuduha. Nawe ku muntu umuteka mutwe. Nta muntu numwe yokora ubuteka mutwe ku buryo yobukorera no kuri ino mitahe. Urabona imitahe iza gukora. Akitegura akava hariya akava muri Kenya bana raba yose n'imisoro iri mu kazi. Urabona groupe electrogene zitatu. Sivyo? Nta cyitwazo ntibizima. Urinze ubona umuntu waruvuze ibintu byo bamwe baza kugira aze kugusengera ari uko baba bamuhaye. Yakubwira ngo banzuzane ni ibindi ko ndakwereka ahubwo aba baratanga ko aba bose bari mu kivi. Urabyumva kabana ko bajya neza barabajya ibijumbu cyangwa inuze. Wanaanza tembea na walemavu. Hiyo ni kweli. Sisi ni wenyeji wa hapa Burundi. Tayari tumemtizama kwenye runinga. Tukaona jinsi anavyoshughulika kihuduma, tukatafuta nauli zetu, tukamfuata mpaka Mombasa. Tukaona jinsi anavyotumika na Mungu. Kwa kweli ni mtumishi wa Mungu. Ana mafuta ya Mungu. Ana kitu cha Mungu ndani yake. Ndio maana tumeikaa hapa uwanjani. Tumesema ijapokuwa ibada itaanza siku ya 5. Sisi hatungoji Jumamosi. Hatungoji ibada sisi Jumamosi. Tumeanza tangu jana tukasema tunaenda uwanjani. Sisi na Mungu, mtumishi atakuja na tukuta sisi tayari tuko uwanjani. Haleluya. Amina. Kuri YouTube no kuri televiziyo. Tumaze kumubona tutinge twishikire. Tugashikayo. Tubona ko umukozi w'Imana akoreshwa n'Imana akorana n'Imana. Amahigwe rero kumubona ngaha. Twavuze tuti ahubwo Imana yatwibutse yatugendeye. Yes, nuko nkundenda kuramutse nongera ndagwikaze kuri Magic Channel umugano wa Kent, umugano w'Imana, umugano mwitsi, umugano w'abantu. Nuko bantu b'Imana ndabwira ko naguteruye uno munsi ishobora kukuzana mu gikorane kidasanzwe. Ndabwira ko uno munsi ibintu birakomeye. Twabonye ibintu byagumye bica ku mbuga zigiye zitandukanye bavuga bati uno munsi haraje urusha ubushobozi Pastor Chris Ndikumana. None uno munsi Pastor Chris Ndikumana ziba vyifashe gute? Hari uje kumurusha. Nuko twashoboye gushika mu kibanza kinini cyane kuri ETS Kamenge ahazobera ico gikorane kidasanzwe. Bantu b'Imana dusanze hari abantu benshi. Nuko nashoboye kubona simbizi. Reka dushobore gushika, dushobore kuyaga nawe. Tumenye mbega vyifashe gute. Gumana nanje kuri Magic Channel, ndabwira utaragira subscribe. Vuga bafyonze kuri ako gakengeri kugira uzoze uraronka ibintu bigiye bitandukanye. Nuko turiko turashika mu kibanza kinini aho ubona ko uno muvuga butumwa kuva mu gihugu ca Kenya Ezekiel nihazokorera igiteramo. Tukaba tugiye kuraba kugira dushobore kumenya mbega zifashe gute. Nuko gumana nanje. Nuko murabona ko kibanza niki stage yamaze gutegurwa ibintu bimeze neza. Karibu cyane kuwa gatandatu no kuwa Mungu zobona ibintu bitangaje cyane. Urabona ko ibintu binini. Raba stage imeze neza cyane. Kugira vya bimuga babandi bagwaye bazoronke ukuntu bashobora kuduga ko ibintu bimeze neza. Nta cyitwaza. Wowe ufise umugwayi, wowe ufise ibintu bizoba biriko bibera hafi. Turatangaza tu hapa. No kuri rwa Karede uzoshobora kubazana. Azoshobore kubashikana kugira dushobore kubona ibitangaza uko bimeze. Murabona stage nuko kitegurwa, amasound bariko barayaduza, ibintu bizoba bimeze uko. Uriya mubona ni Simbizi Idris
wasema vumba umunyoni nawe yamaze kwishikira bantu b'Imana. Kino giteramo kizoba gikomeye nimba vyarananiranye ko si giteramo ni gikorane kino gikorane asigaye azini avuze ati ni gikorane c'Imana. Uno munsi Idris Simbizi wasema vumba. Yesu ashimwe cyane. Amen amen. Ndiko ndavugana bajya ba mama. Bajya ba mama bari muri Ntuzenye bahora i Mombasa. Abantu bo muri Kenya bamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Oya bahora i Mombasa ahubwo nabo ngaha. Mugabo n'abahora i Mombasa. Yego. Idris, turashaka kumenya. Twabonye benshi bariko barashira ku mbuga bati kuva aho vyakabereye tugiye twabona uzoza apinza Pastor Chris Ndikumana. Oya nibisa. Gerageje kuraba. Oya nibisa. Uyu numwe nibisa kuko urumva nta bantu baza gupinzanya mu vy'Imana. Ko buri muntu wese bafise amavuta yiwe. Sivyo buri muntu wese abafise ingabire yiwe. Uzanye ibintu byo gupinzanya mu vy'Imana n'uburi kurakurikiza mission Imana umuhamagaro uba ubufise. Urumva ni vyiza yo abantu bashikana ubutumwa. Sivyo uyu numu evangeliste wo mu Kenya Mombasa aje ngaha avuga ati ingabire Imana yampaye reka nze kuyisangiza n'abarundi. Umva ko ari ibintu byiza cyane. Uno munsi abarundi ni benshi bamabi nkuko Ndikumana nawe naho aragenda gusangiza ingabire yawe agenda kuyisangiza n'abandi. Cyambere kwanza mugomba gutahura nuko ni ingabire. Ariko utabure kwanza ko ari iki ni ingabire baba barahawe. Urumva hariho umuntu usanga afite taranto akayibika mu nzu iyo ntakimarira umuntu ntayikoresha. Aba bakozi b'Imana bahisemo gufata iyo taranto bakayishira hanze. Novuga neza yuko no munsi nibo nta competition vuga ko baba barimwo nibo twadukeneye. Bana nk'uyu itaranto yo yayironkeye muri Kenya mugabo no munsi ayizanye ngaha kandi ngaha ntiyabura umuntu ahezagira ugasanga avana we namwugururiye imiryango yo gushira hanze itaranto abafisi. Rero novuga neza yuko rero ibi ni ibikorwa byiza ni ibintu byo kwishimira iyo turonse abashitsi bafise ingabire ibafise hama bagaca baza no kuza kuyikoresha mu kubohora kuko ndetse gukubesha nawe uraboshwe. Uno Ezekiel uri kuratubwira tumaze iminsi tubona n'abandi bahora bavuga bati barakora ibitangaza ino mu Burundi canke handi mugaba akarinda gusaba ngo zana amahera y'amazi ngo zana amahera y'amavuta y'amazi y'amavuta urumva ngo bifise uravyumva bigira akamara umwanya munini yasigura ngo bigira 10 akabanza gukubwira ati banzuzane umuntu akambwira ati mugano akenti kugira wo utera imbere ibintu ahubwo itandukaniro rero ya evangeliste Ezekiel nuko wewe hakuzana waratanga. Wewe aratanga kuko uravye n'imitahe iri kirakora urabona na sound hari abantu bazi bino bikoresho agaciro kavyo. Urabona ko ini sound ni very sound uko mubibona urabona iyi kamyo yose yuzuye imizigo gusa. Urabona ino podium nawe ngibi ibintu byose baza kuduha nawe ku muntu umuteka mutwe nta muntu numwe yokora ubuteka mutwe ku buryo yobukorera no kuri ino mitahe. Urabona imitahe iza gukora akitegura akava hariya akava muri Kenya wana raba yose n'imisoro iri mu kazi. Urabona groupe electrogene zitatu sivyo nta cyitwazo ntibizima. Urinze ubona umuntu waruvuze ibintu byo bamwe baza kugira aze kugusengera ari uko baba bamuhaye akubwira ngo banzuzane ni ibindi ko ndakwereka ahubwo aba baratanga ko aba bose bari mu kivi. Uravyumva kabana ko bajya neza bana bajya ibijumbu cyangwa inoze n'umunofu ko nunjya zikwiye nyene zisa neza zimeze bon bisigura neza yuko umuntu atanga icafisi sinzoza kugusengera ngo uzoronka umugisha nanje atawumfisi. Urabona neza yuko uyu mukozi w'Imana n'umukozi w'Imana afise umugisha kandi umugisha ubonekera mu biganza. Urumva gabrase hari umuntu ashobora kuza ibintu ukabona ati bino bintu birimo inzara sivyo wanda babwira ngo ndagusengera ngo nyuma y'indwi umengo n'abapfumu abasaba pfumu. Urabona ko amafaranga ariho uravyumva n'abanyamafaranga ntushobora guhagurusa groupe exogene zitatu ende trua ya mbere raso abo nibaze ngo ntivyaka ngijya kiratse ayibone ayibone bana b'Imana rero ihigira kabiri naco
ni igikorane cyo kubohoka sibyo hazoba ibitangaza ibimuga bitambuke impumyi zibone urabyumva kandi bibere ku mugaragaro ivyo n'ubu nyene oja kuri platform ya New Life Kenya uraza gusanga hari ibitangaza biriko birakorwa ubu nyene na Evangeliste Ezekiel bisigura neza yuko rero kuronka abantu nk'aba baza kugendera igihugu n'umugisha ukomeye cyane ni ibintu tuba dukwiye kwishimira ahubwo tuba dukwiye no kuvuga uti bo kwama baza kudufasha hari abamama hajya nako ndavugana nabo kare bambwiye ati yuko bari baragiye no mu bikorane vyiwe muri Kenya bambwiye ati uko ugiye si kutaha bisigura neza yuko umuntu wese azoza ngaha kuri ETS uko azohaza siko azotaha tukiraho nyene dukunze kubona ibikorane bikomakomeye ndetse aho na umwe mu bahora bavuga ubutumwa ni wacu Chris Ndikumana agiye hanze hari abantu babanza bagashika nyuma y'imisi nk'ibiri canke itatu uno musi nimboneka ari nk'ivyo uri kuratubwira turabonye abantu bamaze kushika muri kino kibanza ikorane kizoba kwa gatandatu no kwa Mungu simbizi ibintu vyakira gute kubona hari abantu bamaze kushika baga nabazi ububasha buri mu ngabire Pastor Ezekiel afise sivyo Ezekiel ntakoresha ububasha bwiwe n'ububasha yahawe ni taranto yiwe afise yayimenye kare avuga ati reka ino taranto sindayigumane sindayikoresha ivyashara sivyo hari abantu baronka taranto bakayikoresha mu rudandazwa akabikoresha ugatubwira ndagusengere kibanzo mpamahera bariho uravyumva mugabo uyu itaranto yiwe yavuga ati reka ndayisangiza abandi rero bagiye abavyeyi baramaze gutahura agaciro kitaranto Pastor Ezekiel yahawe Evangelist Ezekiel yahawe niyo mpamvu ubona baza kare kugira burya hajya washitse kare burya niwe numva yushitse mu mwanya wa louange ya adoration bajya mu rusengero hajya umutima uba wateguwe kwakira burya bajya abavyeyi nta kindu mu mitima yabo bafise birengeye ukwakira kugira no kwizera kunini y'abafise bo bashitse kare barindire gusa yuko irya jambo riza rica rishika ni ndwibi kubera imitima yabo iba yuguruye kugira ishike bajya ico baje kwakira barakizi imitima yabo novuga yuko nka wa murima mwiza uba urimye neza uri ku busizi bwiza urindiriye gusa imbuto umurimo unafumbiye novuga neza yuko rero uko aba bavyeyi bazokwakira ubutumwa buzodushikira ngaha itariki 28 ntibushobora gushikira rimwe n'uzo bashitse mu musenyeri kubera uyu yabateguwe nibaza yuko umuntu abayagisha babemereye turashobora neza yuko kubayagira ego tubabanze simbizi mbashaka kumenya benshi barabonye uriko urabicisha ku mbuga zawe uvuga ati aka nakajyo keza ko kuza kubohoka mbega kubohoka abasani babandi bo muri entertainment nawe nyene nk'uwavuze muri commentaire bace bandika ati tuzoraba ko banaka ba dramati ba bifest batazoza ni ibintu byiza cyane nabone barafise kuzanga bakabohoka kuko apare gusengera aba bafise imitwaro runaka arabamwe no gusengera igihugu n'igihugu naco nde kiragira imitwaro hari n'abantu usanga bananiza igihugu babaho nabone baba bakenera kubohoka bisiguye neza yuko no muri abo no muri twebwe ngene muri entertainment canke hari abantu usanga tuboshe ntabasanda urumva bajyana ngo yampayishano ngo yagize ibi ibyo byose baba baboshwe bisiguye neza yuko iyo uje ngaha ukakira ubutumwa butangwa n'uwahawe impano sivyo babizi batahura neza yuko ubutumwa butangwa Evangelist Ezekiel ntabuvuga mu izina ryiwe abuvuga mu izina ry'uwazi neza yuko yamutumye abuvuga mu izina ry'uwamuhaye ubwo bubasha sivyo iyo umaze gutahura neza yuko haraje umuntu yahawe ububasha haraje umuntu afise amavuta nafise uragenda ukayakira ukayakorako ko musanamba arico kintu kiba cyarakugoye cyarakubosha cugurukiramwe naho rero mvuga ati nabo bantu bose bibaze yuko ari abasani bari muri ibi na biriya urumva nabone barashobora kuza ngaha bakakira umuhezagiro hama bakabohoka ibintu bikagenda neza nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane turi mu kibanza cagutse urabona ko igiteramo kizobera hafi igikorane kizobera hafi y'ibitaro ndavuga y'abaruwa Khaled na hopital militaire mbega
hari umuntu arekuriwe kuvuga ati reka nzokure abantu novuga neza yuko abo bari mu bitaro babwiye kugira icyo bita imitima imenetse, babwiye kumera nka bajya abamama bari hajya. Burya ikintu gikiza ukijijwe n'ijambo ukizwa no kwizera. Na Yesu Kristo yavuga ati ukwizera kwawe kuragize iki? Kuragukijije. Burya nta muntu umwe yigeze akizwa n'ijambo atavise ukwizera. Bisigura yuko uno munsi namba mugarageze mutange inkuru nziza, mumenyesha abantu yuko hari ijambo rije. Hari umuntu aje tuzana ijambo. Kugira iyo mitima iri mu bitaro bari hehe babe barategura kwakira iryo jambo. Niyo nzira yonyene yotuma bari mu bitaro, bari za hôpital militaire, abari zande, abari kose barashaka bari mu karere ko Burundi kose. Ikintu cyonyene cyo bakiza nuko imitima yabo yoba iruguruka mu kwakira ako gakiza kazoba katagwe n'ijambo. Nta uzokira atakiriye. Kugira wakire ubanza kwanza kwatura. Ubanza kwanza kwemera yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe. Sivyo? Ukabanza kwanza ukabohoka. Hama ugace wakera irya jambo rigukiza. Wow. Yego. Nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane. Turashobora gushikariya twaraba bari abavyeyi. Kumbure dushobore kubayagisha kuri ibi na biri. Simbizi umuntu wese yitega iki samedi dimanche mbega simbizi we azoba hari kugira ngo nawe ntegereza kuba mpari, ubu ndahari. Ubu ndahari. Ejo ndahari. Nahiga ejo ndahari. Ubu naho ngiye kwanza kurungika ubutare. Mushikiranganje andindiriye muri Verundi ngiye kurungika iki? Ubutare. Scott, hose ugeze muhamagarira abantu ngiye kurungika ubutare. Nuko ndakubwira ko ahantu mu kibanza turi bantu b'Imana murabona nkuko mubibona hari abavyeyi bamaze gushika muri kino kibanza. Abatwe dusumira biravugwa ko baje bava kure, reka dushobore kubegera, baje bava mu gihugu kibanye ca Kenya neza neza i Mombasa, reka dushobore kubegera, dushobore kuyaga nabo tumenye vyinshi kuri bo. Nuko ndio hivyo tuko tunataka kujua hii ya leo kwa nini mmefika mapema kwa mkutano huu. Sisi tumefika mapema juu tuna kazi hapa. Wow. Nakuombea mkutano. Kuombea mkutano ndio tumefika mapema. Kwa wale watu ambao wanakuwa wameona hawajafika. Kweli hii mkutano mtu anaweza sema kuna kitu fulani kitafanyika ili na yeye aweze kuleta mtu wake aweze kufaida. Wao ukiwa tuna imani. Basi imani tu ndio inatumika. Asijuaze vingine. Usijuaze huko wala huko. Uwe mlevi. Uwe nani? Pastor anatumikisha imani tu. Atizame dini wala atizame aseni Muislamu wala ni nalaka. Yeye anasomea ile andiko kusema njoni unyote wasumbuka na mizigo waje kwake atawapumzisha. Unatuambia mambo makali sana. Tunataka kujua hii leo kuna mtu ambaye ana mzigo au ana huzunika katika roho yake. Anajiwaza nitafikaje pale kweli ili na mimi niweze kuokoka. Anahuzunika. Anauzika juu ya nini? Yako mkutano mpaka uhuzike. Hapana. Yeye anazunika anajiwaza nitafikaje pale kwa sababu anasema labda yeye sio muamini wa Yesu Kristo au ni Muislamu au ni mwingine, anasema mimi nina kitu ambacho kilishanichosha. Hii ya leo hii samedi dimanche na dimanche mimi nishakwambia kama ni imani. Wewe toka kunyumba na imani yako naenda pale kumkutano naenda kupona. Basi hakuna kitu. Pastor yeye anaomba tu tena akusake mtu. Anaomba imani yako sasa inatumika na yeye. Na unapokea muujiza. Hii leo tunaona kama ni tofauti. Wengi walikuwa wanazoea yule ambaye anakugusa unaanguka. Anakugusa unakuwa yeye sio hivyo. Yeye ni kuomba tu. Na anaombea madhabahuni. Asogelee mtu. Yeye ataomba kama wewe ni mlevi. Mule ndani. Ile imani yako ilikuwa nayo. Ndio Mungu anakufanyia kazi. Atapona. Hakuna kingine. Tunakuwa tunaona vilema au wale ambao wana magonjwa tofauti. Anasema mimi kweli je nikifika pale ataniokoa na japo nazoea wengine anakuwa anaenda kwenye vyumba vya maombi labda mpaka wamguse. Hii ya leo patakuwa watu wengi sana. Hata mtu ambaye atakuwa yuko kule nyuma akiwa na imani atapona.
katika ibada ya Pastor Ezekiel hakuna vya kugusa. Unakuja na imani yako inaambatana na imani ya mtumishi, hapo hapo mbingu zinashughulika. Tena sisi tuna ushuhuda kwa sababu tulishasafiri mpaka Mombasa New Life. Tumeona kwa macho yetu mbingu zikiwashughulikia watu wanapona, wa kansa, wa diabeti, moyo panda, moyo shuka, wenye vidonda sugu tumewaona wanapokea miujiza. Watu wenye hawatoki vitandani tumewaona wanainuka kwa imani, wanatoka vitandani wanaanza tembea, na walemavu. Hiyo ni kweli. Sisi ni wenyeji wa hapa Burundi. Tayari tumemtizama kwenye runinga, tukaona jinsi anavyoshughulika kihuduma, tukatafuta nauli zetu, tukamfuata mpaka Mombasa. Tukaona jinsi anavyotumika na Mungu. Kwa kweli ni mtumishi wa Mungu. Ana mafuta ya Mungu. Ana kitu cha Mungu ndani yake. Ndio maana tumeikaa hapa uwanjani. Tumesema ijapokuwa ibada itaanza siku ya 5. Sisi hatungoji Jumamosi. Hatungoji ibada sisi Jumamosi. Tumeanza tangu jana, tukasema tunaenda uwanjani. Sisi na Mungu, mtumishi atakuja na tukuta sisi tayari tuko uwanjani. Haleluya. Amina. Nakwambia wapendo wa Magic mushobore kuza murabona bano n'abavyeyi bamaze igihe kitari gito bariko barashinga nayo bavuga bati baravuye nga baje Mombasa babona ibintu bikomeye. Mzazi, tunahitaji kujua, je, kuna yule wengine hadi mama mwingine anasema hata na mimi nikipata na fursa leo usiku anaweza kuja ili aweze kuwashirikisha. Je, anapewa karibu au ni nyinyi tu ndio mnapaswa kuwa hapa ili muombe ibada? Mimi nataka nisome Kirundi. Ndiyo. Yetu hapa. Kuza ukwizera kuko umumama yabivuze. Kuvana kare no mu gihe cya Yesu. Barizera. Yesu akakubwira ati genda ukwizera kwa kuragukijije. Ikindi nacyo ijambo ry'Imana rivuga Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero kubw'ibyo Yesu akorana n'abakozi biwe. Uyu ni umukozi w'Imana. Uko dusoma mu ijambo ry'Imana, twabonye umukozi w'Imana Petero na Yohana bavuze bati twebwe nta kindi dufise tuguha, mu izina rya Yesu haguruka ugende. Ikimuga kirahaguruka kiragenda. None akorana n'Imana, ibimuga biramuguruka. Ibimuga biramuguruka kabisa, n'impumyi zirahumuka. Ariko hamwe n'ibyo n'ukwizera kurakenewe. Ego kukeneye kuza tumuhaye kaze, ntakekeranye naze. Uko Yesu yakora kare agakorana n'intumwa, nubaracakora. Nubaracakora. Nibyo nuyakora akora nk'uko intumwa zakora. Imana ibahesagire. Amen. Nuko uriko tubwira ibintu bikomeye cyane twashaka kumenya. Kuri wa wundi ashobora kuba afise umugwayi avuga ati yusino mukura mu bitaro ngo ndamuzane, ariko jewe ndashobora guseruka. Mbega nakaye kajambo nawe wo mutekerera kumbure ni yashobora kuzanga nawe azoza ati ninashika umukozi w'Imana agira jambo aza kuvuga. Ego ukwizera kumwe twakubwira nyene kubyereke ukwizera. Urazi ko hari n'umuntu yaje kuri Yesu aravuga ati ntubanze gushika hondi. Mbashaka kumenya mwatubwiye ko mwigeze kuvanga muramukurikira i Mombasa. Uno munsi abarundi mubabwira ko ari yahe kuba uno mukozi w'Imana yavuye mu gihugu ca Kenya akaba yishikiye hano mu Burundi. Amahirwe niyo yanadutumye ubu muri isaha turi ngaha kubera ikintu twabonye hari i Mombasa. Kugira ngo tugende i Mombasa nk'uko uriya yabivuze, twamubone kuri YouTube no kuri televiziyo. Tumaze kumubona tutinge twishikire tugashikayo, tubona ko umukozi w'Imana akoreshwa n'Imana, akorana n'Imana. Amahirwe rero kumubona ngaha, twavuze tuti ahubwo Imana yatwibutse yatugendeye. Imana yatugendeye hama twanjanjwe ku bintu Imana idukoreye. Iki ni gitangaza, ikintu Imana idukoreye ubu ntiturishitike. Nta mahera tutanze, ntitubanje kwirirwa turasonzera mu modoka. Ubu tuje ngaha turi ngaha n'umukozi w'Imana
ahubwo uwo ari we wese ntasibe naze kuko nataza niryo rya jambo Yesu yavuze ngo yaje mubiwe ntibamwake bazosigara bamwifuza yaragiye kandi batari umuronke ahubwo aya rero n'amahirwe ku murongo ubu yaje n'amahirwe gose cyane kumuronka kuko ubundi ntiyo twari kumuronka ni Imana yatugendeye ahubwo kuko Imana ikorera mu bantu ikorana n'abantu ego nuko tubashimire vy'imvamutima twizera ko kuwa gatandatu natwe tuzoba duhari tukona ibitangaza vy'Imana mukurikirana n'abajene nkamwe barimo kandi bararoranirwa kandi akunda abajene kuko aravuga ko umuntu amaze kurenza imyaka 60 nta mahirwe y'ubuzima bwiza mu buryo bw'impuhwe n'umubiri abagifise ariko ukifise imyaka mikenyi urafise amahirwe yo kuroranirwa mu buryo bw'umubiri n'ubw'impuhwe kuko bugifise ingufu zawe Imana ibatera intege muzohabe amen bantu b'Imana murumva ko abavyeyi barangije bariko baratumirira ugwaruka ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye kugira ngo ku munsi wa gatandatu bazoshobore gushika bashobore kubona ubwiza budasanzwe twari mu kibanza kinini cyane nkuko mubibona nuko ni kuwa gatandatu no kuwa Mungu bwira mugenzi babwire mugenzi we muzoshobore kwishikira muri kino giteramo kugira mushobore kubona ubwiza bw'Imana biciye muri Evangeliste Ezekiel nuko bakumacu umana nacu kuri Magic commentaire zanyu zabiduhanura zabidutera intege biraheza bikatwubaka asante sana be blessed wherever you are ciao ciao